Kijuje arahagurutse ngujya n'umututsi ngujya n'umuhutu ngujya n'umuki jera macha nababaza ati none ninde yagiye mu nda kwanye nawiwe kumubwira ngo vuka ndu urumva hari ibintu abakoroni hari ibintu mu gihe twaciyemo vyatumugaje kugira dushobore gutera imbere dutegerezwa kubirengera jena mvuga ati mbeko nakuze numva iterambere aba je waho nakuriye murantunga mu ntungane amashuri nabona twigamo nkiri muto nubu niyo bakigamo rero nkavuga ati iryo terambere naraributse erega nageze ahantu nidoga mvuga ati none n'iryo terambere basi n'iryo ndiko ndiyubakira naryo barinzize rero nkavuga ati turengere ibidutandukanije bagenzi tubakarorero muri community kuvyukuri je namvuga ati igihe Umurundi yahujije n'Umurundi igihe Umurundi yashigikiye mugenzi we sukubabesha nisi tuzoyikoloniza. I'm inspired to inspire not just this generation but for the next generation also to rewrite the history. I am inspired to inspire the generation to understand that we can transform Africa like Sankara did, like Magufuli did, like Muammar Gaddafi did. Cyane abadushigikiye mu kugura ya mazu kuko abatari bake mu biganiro namangirisha namandabivuga ko abatari bake bagura ya mazu ataraba twe twaragize ukuboko kwiza kuhoraho kugeze yaho abantu usanga batwizera ugasanga n'umuntu je tutarahura na rimwe vre agashobora kunyizera ku miliyoni zirenga amajana 8 atani piki ndashira hasi. Urumva rero iyo ni message ku Barundi ntitwankana ntiduhave twiyumvira ngo nukwankana no ni ikizere gusa kibuze kandi ikizere ni kimwe tuvuga ati ubuntu burihabwa wowe nutiha agaciro muri community ndakurahiye n'inyoni zizogutera ibyatsi mugani wiha agaciro n'Imana izokujyana mu ijuru utabonye ukuzimu urabyumva rero shimire cyane gose leta mvyeyi leta nkozi na cyane shimira umushikiranganji turabashimiye gose kuko mwaraye mutugabiye niko no bivuga mwaraye mutwizeye gose kuko hambavu y'ibikorwa twari tumaze mu minsi mu guhurira n'ibibazo by'urutavanako cyane hano mvuga nko kurondera ibibanza bigoye bikaba ngombwa ko tubigura uko kubigura bigatuma amazi azimba ivyo byose twagize Imana ndababwije ukuri kuvaho tumaze imyaka irenga 4 dukora nta mushikiranganji w'inyubako yari bwadufate neza nkanye kubakwa nga ndasabye mwongere mu munkomera amashi yaradufashe neza ku buryo hejuru ya bya bindi twahora twibaza ngo mu Burundi ubwo gufasha n'uwo wasororeye yarerekanye ko ivyo bitabaho kuko yaradushikiriye nk'abubatse amateka yaradushikiriye nk'abana b'u Burundi aratugomwa aravuga ati muri ya zanyubakwa leta igiye kubakwa kuko mumaze kuvyerekana tugira tubashigikire mu kubaronsa ibibanza tugira tubashigikire mu kubaronsa uburusho butandukanye none novuga ati twaraye tugabanye mwarakoze cyane nyakuba muri iyo nzira nyene sino reka kuvuga ko hariho n'utundi tubazo muzobandanya nyene mudufasha buke kuko nko muri ivyo nk'ubu turamaze ikiringo kirenga umwaka tutararonka amatara ego kugeza n'iyi saha ngira urumva group irikiraririmba nubu nta matara turaronka rero nibaza ko mugiye kubidufasha regine ziradufasha kuko murabona nk'ubitsinga twabaye bufatanye amakonteri turenze umwaka wo Jesse nzi kuhisha ibintu murantunga mu ntungane rero nkavuga ati ivyo mu bidufashe hariho n'ayandi mashira hamwe canke ibisata bya leta twoba tumakonya kubaha mudushikira imbere aha twovuga nka adebe ariyo yahora ari api turamaze ikiringo kirenga umwaka
tubasa ati none ko turi abana b'u Burundi, none ko turiko turakora kubera iki natwe mutotugira nk'uko mugira abandi, ko mutanga uburusho ku bandi, twe mu butwimirike ariko barabutwiriye. Aho ubona novuga ati byaratugoye, nabambwira abantu ati raba ukuntu nameze imvi nkiri muto. Ivyo byose byagiye biraba mu ngorane tugenda turahura nazo. Nibaza ko bivanye n'amasezerano duheruka gusinya n'ukuntu mutwitwa twararika, ivyo byose biri mu byo mugiye kudufasha nyakubahwa. Kandi wanashaka ndana basaba muze muratuvugira no mu mabanki, kuko no mu mabanki twebwe systeme dukora twakira n'abadafise amafaranga, twababwira ati niyo udafise amafaranga karibu turashobora kugufasha ukaronka amafaranga mu mabanki. Ni kube nkako barabikora, amabanki arabikora, muga mudufashe baze barashiramo agatege, kuko nimba umukiriya wacu abituye ukaca usanga bimaze amezi 6 ariko arasaba iryo deni kandi akijeho bamubwira ngo mu ndwi 2 bizaba biheze. Urumva rero ko nutwo twose ari utuntu muza muradufasha kugira mu gukora tworoherwe. Mvuge ko mu ma challenges ibibazo byo tugenda turahura navyo ni byinshi, ntitwobivuga ngo tubiheze, mugabo nibaza kujya nagenda bivuga ko bigiye gufata iyindi nzira. Rero mu nkundire mpeze iri jambo mu gushikiriza ibyiyumviro byanje. Aha mve muri Ubaka Nation Group, nje muri Fablice MANIRAKIZA. Rero ku bwanje nka Fablice MANIRAKIZA niyemeje guhindura isi, namambwira abantu ati abantu tuborega gutandukanye. Jewe akaboregwe kanje kambwiye yuko nisi nzoyihindura, kuko ndibuka amateka nubatse muri Australia. Ababishatse bazoje kuri Google barabe Fablice MANIRAKIZA. Narose ubushimwe butandukanye, nkora amateka atandukanye, kugeza yaho muri Australia bangize umwe mu bantu 8 b'ibikomango bari mu gihugu cya Australia cyose. Kugeza yaho naringeza aho ntemberera ibihugu nkakigwa n'abakuru b'ibihugu baho. Mugandibuka nigihe kimwe gusa uhoraho yavuye mu ijuru arambwira ati kubera ikuri karandikisha amateka ngaha utari kurabikorera mu gihugu cyanje. Nico rero cyampagurukanije, Imana iranzana aha. Rero ndi wawu nivuga ati niyo nzopfira ngaha, niyo bazonkorera ko ngaha nyene. Urumva rero muri iyo nzira nuko ari uhoraho yadutumye. Rero nkavuga ati muri bimwe bya Fablice MANIRAKIZA ndababazwa cyane yo ndiko ndabona abarundi tujyana. Ndababazwa cyane yo ndiko ndabona abarundi, hari umurundi usanga w'ikijujuwe ukaza wumva nk'umurundi w'ikijuju arahagurutse ngujya n'umututsi, ngujya n'umuhutu, ngujya n'umuki. Jera macha ndababaza ati none ninde yagiye mu nda kwanye nawiwe kumubwira ngo vuka nduye. Urumva hari ibintu abakoroni, hari ibintu mu gihe twaciyemo byatumugaje kugira dushobore gutera imbere, dutegerezwa kubirengera. Jena mvuga ati mbeko nakuze numva iterambere, jewe aho nakuriye murantunga mu ntungane, amashuri nabona twigamo nkiri muto n'ubu niyo bakigamo. Rero nkavuga ati iryo terambere naraributse. Erega nageze ahantu nidoga mvuga ati none n'iryo terambere basi n'iryo ndiko ndiyubakira naryo barinziza. Rero nkavuga ati turengere ibidutandukanije bagenzi, tubakarorero muri community. Ku by'ukuri je namvuga ati igihe umurundi yahujije n'umurundi, igihe umurundi yashigikiye mugenzi we, sukubabesha n'isi tuzoyikoroniza. Kuko mu bihugu byose nagiye ndagendera, amashuri nize nasanga abarundi ari bo bambere bazi ubwenge. Narabonye n'abarundi bakora imiyaga nkuba mu miferege y'amazi. Nabonye n'abarundi hari n'abariko barakora imbabura electronique kandi bakuye mu bwenge bwabo. Ivyo byose novuga ati n'ubuntu bw'uhora hatwereka ati mwe narabatoranije, ariko kujyana kwacu bizogende gute. Rero kajya kantu kukwiyorobeka mu barundi tukarengere. Uzoraba abarundi ba mbere b'injyajya niba uzoza urasanga mu mashengero ugasanga amadarapo baduza hejuru. Bijya tubirengere, tuba ba mbere twerekana akarorero mu makominote turimo, hanyuma twubaka Burundi.
dukurikira ya mbono ya nyene icubahiro mukuru w'igihugu yo mu 2040 twigumire mu iterambere. Ico novuga, just to wrap up my speech, novuga ati I am very inspired to inspire. I'm inspired to inspire everyone here. I'm inspired to inspire not just this generation, but for the next generation also to rewrite the history. I am inspired to inspire the generation to understand that we can transform Africa like Sankara did, like Magufuli did, like Muammar Gaddafi did. I'm inspired to inspire the next generation of Africa, this generation of Africa. I'm inspired to inspire this generation to overthink like our heroes. I mean, think about it. You can think about a person like, Rwagasore, Bagaza, Patrice Lumumba. Abo bose n'abana ba Afrika bagerageje kutwereka ati turi kumwe twese birashoboka. We have to walk in their footsteps. As I finish my speech, I challenge all the Burundians, all the Africans, to rewrite our history. I'm challenging all the Burundians and all the Africans to build a new world where we can value the most no corruption, where we can value the most no injustice, where we can value the most to free ourselves from this modern colonization of thinking that we cannot do it. I mean, look what we've done here. Of course we can. Shout out to Obama. Yes, we can. I am inspired to inspire the next generation. I'm inspired to inspire the next generation to go beyond our separation, to focus on our common grounds. That's being Africa. That's being Africans. To finish it up, you see, when I look in the mirror, I don't see myself. When I look in the mirror, I see those who inspire me to be who I am. And one of the best human ever lived that I look up to, that I want you to see me when you think of me and you see this person, is a person I call Comandante Ernest Che Guevara. Hasta la victoria siempre. Thank you very much.